CB Music. Ladies and gentlemen, kwanza mwiriwe neza, baba fashe neza mwese bamwakiriye, ko ntabumva utavuga nuko azoba yabuze akantu, nta numwe akabeshu akaruwayare akaki byose ni sawa. So rero
ikintu cyadukoranije tusanzwe tukizi. So rero mu bintu byadukoranije ni juste kwinjoyinga no gucelebra umunsi w'amavuka wa mugenzanje canke mugenzi wacu dusanzwe dukorana akazi k'umuziki bamwita bado. Kwanza banza muvuge ati henzi ni mukoma amaci kwanza kuba Imana yamuzigamye ikamugeza uyu mwanya. Ni Bobo Crowd. Bimaze kugenda uku rero urabona ko twagiye hamwe, hari wazanye icyiyumviro. Uyu muntu ngaha ndibuka ko ari we yazanye ide ubwa mbere, nanje kubera itariki ntayo narinzi, kubera ngira na bado ngira ntayazi ngira ntayazi. So yazanye icyiyumviro, nanje icyiyumviro ndavuga ati Bella. Rero bimaze kugenda uku icyumviro cya ndagisama mu ntoke nka siyo candikoza nanje abanegeri banje ari bo mwebwe. Yes. Hanyuma twaragiye hamwe tunacanga turagira ukunuku kugeza uno munsi tugeze wa munsi kabisa twinjoyinga twese turi hamwe, kandi urabona n'Imana yatuzigamiye twashitse ku mwanya dushika neza, dushika ibintu bimeze neza fresh sana. Urumva natwe twakwikomera amashi kameme, twakwikomera amashi ya ni kuvuga ngombye nashatse mbanze mushike mu kibanza ndabakire, ababijejwe babakire, mubanze mwicare mubyagire, hanyuma uza kuyaga n'abaza kugaba kubera ko hariho abantu baje bafise inka imirima, bavuga ati we nzogukorera clip, we nzokugira ibi nibi. Ubu this is the time, it's just an opening. Ubu turuguruye, we just turatanguye ya pari rero yo gucelebratinga ivuka. Sinzi imyaka bafise imyaka ingahe? Bera afise imyaka ingahe? Ufise imyaka ingahe? Hanyuma mbanje gushima kwanza umwe wese kubwitange yagize, yaba kuva kuri presence ko guhonyora ngaha anya umwe wese yarafise ibindi bintu ari kujamwo agakora, ariko mwitanze mwashitse. You showed my boy a love, mwamweretse urukundo, birangiye sana. Hanyuma reka tuanze tunywa agacupa, imihogo ntiyume turasubira.
urabona twakoraniye ngaha kandi twakoraniye ngaha kubw'umuvandimwe wacu dukunda twemera. Hari abantu usanga bafise akajambo. Icyambere cyo mbanje gushimira management ya NE Production irongowe n'ujya mugabo hariya bamwita Leimo umutamuzi we manager wacu muri NE Production. Banza mu muhamashi hanyuma sinoreka gushimira umutama wacu twemera cyane w'amateka bamwita JC Neto niwe yatanguje umugambi wa NE Production. Ntari ngani yashoboye gushika ngaha ariko hariho abamuserukiye ngaha muri iki kibanza baraza kutuyagira kari ku mutima na cyane cyane ko batubaye hafi mu kiringo twari ko turategura uyu munsi mukuru wo gucelebratinga isabukuru y'umwene wacu Bado Bado official. Ego hama sinzi nimba twohera he ariko reka tubanze duhere kwa mutama hariya bamwita Leimo ni CEO akaba na manager wa NE Production. Tumuhe jambo ashikiriza kari ku mutima atuyagire peut-être nako mutama hariya amutumye akatubwire and then tubandanye n'abandi baba bafise amajambo. Jendi ngaha nitwa Chizo Boy ni producteur nkaba n'umugenzi wa Bado Bado official. Menyereye gushikiza amajambo ari officiel nateguye yanditse me nko ngaha shitsa ahantu ushobora kuvuga ijambo ritateguwe kandi rinjemo rivuye ku mutima. Ikintu ca mbere ndashimye kuba muri kino kibanza kuko no munsi w'amateka nko muri NE Production twebwe twovuga yuko ni intambwe ikomeye dushitse ko kuri no munsi kuko tugitangura nitwabona iyo turiko turaje ndazi Bado Bado arabizi wenyine turamana kenshi turakwegana mu bikorwa turiko turakora dukwegana ngaha hafi twakwegana na mwene wacu Neto atari ngaha hafi me nuko tuba dushaka twubaka ikintu kizima kandi mu mwanya tumaze gukorana gushika n'ubu icambe dushimiye Imana ko yadushimira n'abavyeyi bamwibarutse kuko iyo tutabona bajya abavyeyi twari kwa tumufise ngaha ivyo turiko turakora kuri uno munsi bari twishikako ariko Imana yaratubaye hafi iba hafi n'abavyeyi biyo baduhingabire ngiyi. Uno munsi turiko turakora muri NE Production dufise byinshi dushaka gushikako surtout mu guteza imbere imico kama umuziki w'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Bado Bado byinshi arabizi singombwa ngo tubivugire ngaha kuko ari ibintu biguma biri close muri administration yiwacu. Kimwe gusa turyoherwe runo rwagwe nimwe mwagwizani si NE Production yaruzanye oya umwe wese yashizemo ingufu ziwe kuko akunda Bado Bado kandi akaba akunda no muziki wiwe. Antuka ni harambe umuziki w'u Burundi ni harambe Bado Bado twese hamwe tusherekeye siku yake. Asante. Hanyuma rero urabona turacabandanya amajambo. Jesse no simfise ibintu byinshi no vuga kuri Bado Bado kubera ko Bado Bado mu Cyongereza tuvyita twe nk'abanegera is my fucking brother man. Is my fucking brother. Since 2020 uva mu 2020 tugiye dukwiza imyaka 5 turabaji. Urasho ani ngamwese urabona muri abantu benshi amwese ndazi mwaragize sabone no kuri YouTube murafollowinga no kuri IG ndabeshe none. Rero muri Makenya hariho abandi bafise amajambo aya naye numva no kwihangana ko je mvuga kibire ko je ndumubire je sindasaza si fresh none. Rero ngire mpereze ijambo umuririmbyi kazi mugenzi we bamwita Davis Morris. Tugire Kristo tugire Kristo kandi nkuko Chiza bivuze sifise ibintu byinshi byo kuvuga mugabo binasubiye kandi fise ibintu bimwe novuga kuri Bado Bado. Kubwanje no manza gushimira Imana yuko uyu munsi yashobotse kuba ndi hano kuko na Bado Bado yari yabipanze ko je nuba nk'hano arabizi nawe nyine ubwiye meme na Chizo Boy
Bado Cizo na timu yiwe ntiyarabizi ko jenza ku bantu hantu kubw'Imana ndashimira cyane Imana yadutumye tuboneka hano hantu yatumye tushika hano hantu ngo tuhabe twese muri rusangi na Bado Imana ikaba yamushikanya hano hantu n'uyu muntu yicaye ngaho imbere yiwe. Ikindi noshimira Imana nuko kubwanje nka Davis Morales kubwanje nuko noshimira Imana yuko uno munsi umuntu akomeye cyane kubwanje sinzi ku bandi uko bimeze mwana uko nzi ko afise icyo ashoboye ku bandi bantu nuko Imana yomfasha no kubw'icubahiro ciwe agahaguruka mu kibanza ciwe citeka macha adagahaguruka afise cyinshi ashoboye mu muziki wanje afise cyinshi ashoboye mu muziki wa industry agahaguruka macha ade Itambere kamvuga ati ndashimye umuntu wese arenga muri kino kibanza n'umutima w'urukundo nkuko mvuze ati twari dufite ibintu byinshi tujamwo ariko akanya turinga kubera Bado rero jesho novuga umuntu wese arenga muri iki kibanza yikomera amasherekanye urukundo niba tubabikora rero tuvuga ati dushigikira iby'iwacu namburi ngaha washigikiye Bado si umutanzania washigikiye Bado n'umurundi si umunyarwanda washigikiye ibintu byiza cyane rero Bado je nta byinshi novuga wakoze kuduteramika kubera twateramye twanyoye n'uwabuze ndazi baraza kumuha canke bamwongere amara cyangwa fasha umuntu wese Morales namara gufashije sivyo. Thank you so much. Nawe uzofasha abandi Bado Thank you. namwe ndiko ndagufasha umuntu ngakora sivyo ndashaka namba ibyo ndiko ndakora rero nambitswe na Davido Jesse nzoguma ngakuri sivyo Neto nambaze ko ni ibintu Neto ariko arafasha abantu benshi iri jambo ntagenda narivuga ama byari kumbabaza Neto turagushimiye cyane Mungu wacu bandanye umufasha kora mwisinye kumufasha abantu bandanye umufasha umuti kuntu ndamubona mu myaka je ndabaha imyaka 2 dufate igiti kirakora kikabisikindi sivyo mu myaka 2 Bado zo ari umusana akomeye kandi bamuha amamiliyoni miri Kwero umuzama wumvise ngo indoto ukumva ngo nka cinema ukumva ngo ndagukunda mama ngo ndagusomagura uravyo sinya ndirimbo zawe kakufisijwe giza rero Neto wubahwe cyane muri bariko baramo Neto wubahwe sana urareze hari yakantu kashikiye mu kanya ubuhinga bwa none kandi sinogenda ntagashikirije kuko saki wanje Ego bon dukora turi an equipe yes alors equipe yacu mwene wacu atari ngayo Big Boss Neto Big Boss manager rero nace nsanga message yiwe ambwiye ngo mbwira umuhungu wanje akomere kandi aryoherwe gose kuri no munsi hama yibuke yuko NE Production itaserukira wowe wenyene me twaje an equipe yes hajya hariho notre petite sœur Bernice ni mushiki wa Neto direct we Neto Ningone na je namwise Neto tukaba turi kumwe kandi na Precise niwe charge wa communication muri NE Production c'est-à-dire que turi bato ariko turiko turakura ni nako Neto niko dukora twebwe en famille kumwegera mutama ni dukunda gukora ngo turondere the big manager turondere abantu batirutse mugabo ikintu cyacu kiri muri famille yego kandi tugikorana twenyene rero ngaba turi ngaha kenshi muzobabona umuntu adakunda kuboneka muri NE Production ni jewe Ego kweli je mboneka gake mugabo ivyi wanje mbanzi ivyo ndiko ndakora okay ni nko kora Neto muzo mubona gake Ego sauf aje muri vacances gusa ahandi ho ngo kesho mutaongea sawa asante sana kwa Neto the big manager kubatamuzi ni boss ni founder wa NE Production ali muri Canada ni aherereye twari kumwe ahantu muri Yazen Dede umugabo yavuga bikenewe twari turi kumwe so tacho kubandanya hari undi muntu yari yansabye jambo nga numusani na wene mugenzi wa Rambode bava hamwe mugenzi wa Bado bava hamwe n'abagenzi cyane Ebi ngomba mvuge ngomba ndayivuge nkangenda nzi Eliezer apana Rambode
ngoma ndabibwira wowe bita niyo gushimwa Esdras. Esdras yaba Bera mama we papa we ndamuzi, papa wa Bado mama we ndabazi ko n'abantu bose twakoranye tuva hamwe muhira ni hamwe. So je novuga yuko rero Bado ndamuzi cyane bivanye na struggle twe twagiye ducamwo, sinobabesha Cizo rababizi twebwe iwacu nta muntu atuvugana ubwo baroriro ntatuvugana kweli. Ntavuga. Najua mimi. na last week I was in Muyinga. We was in the show. Na muntu atuvugana. So ikintu nagomba mvuge Esdras novuga ko dusangiye umubabaro n'agahinda gakomeye cyane mu muziki kubera ko yes yitwa Esdras. Ko batabizi je Esdras 2019 twarose idiri uvuye kwa Sonic Sans nyakwigendera Petero Nkurunziza. Diri kubwa mazee bitaba bisaba yuko twebwe tuba turi kumwe namwe uyu mwanya, ariko Imana ikora ivyayo nta yes Imana ikora ivyayo. Novuga yuko turi mu gahinda gakomeye, dufite diri zo gukora ibikorwa bimwe bijanye n'umuziki wacu, na cyane yuko 2019 twaserukiye abajene b'Imuyinga tugiye kurimba muri Conference des Jeunes au niveau national. Bisigura iki rero Bado ko yarose abamushigikira. First one noshimira umuryango wishinze kuba bamushigikira vraiment. Muzee Imana ibahezagire bro, Imana ibahezagire ko nikorwa gikomeye cyane mwakoze. Ko je ndibuka inyuma ya 2020 twara ahantu tujyama ku kamatara kanganuko, aravyibuka guhinduka tuvuga ati bro duhindukire twese yes tugahindukira rimwe. Ariko uyu munsi yongeye kwa Bado nkasanga Saro ministre, akazi wanje akasanga Saro fresh, ndavuga ati ko biri kose Imana yaranditse amateka. Yego ico nagomba ngore mwene wacu I have nothing to say for bro. Numva niyo ataki novuga gusa nyene je mbona uri murakora ibikorwa nkabona biragenda neza. Hambere sishimira wewe, mbanza gushimira umuryango ukuri hafi man ni ikintu gikomeye baba barakoze. Nyakubaha management musanze mututse muri management jarageze igenza namabaza bro ubayeho gute, kuko novuga manager yarangiriye ubuntu ndonka akazi hakiri kare. Namubaza ati none ubayeho gute, ufungura gute, kambwa ati bro ni Mungu tu. Ariko uyu munsi ngiye kumuraba kambwa ati peti yangu fata ikintu mba numva bimpimbaye cyane. Rero kubw'ivyo bro hari ve bita sinshase ndagwa amahera ko twaje kuryoherwa. Hari ve bita 666 baita 666 irazimvye cyane. Uza kuronka kanya ucu mutuma agenda yikuzaniye kuri Fidodido mwene wacu. Echo zicho ni munsi ibihumbi jana. Brother man ndakunda sana man. Tupambana sana mzee. Kandi Imana ikomeze kuja imbere. Ndishima cyane. Enda business na Bado bizakwa twese tuzakwa dushikiye ko turinga kwera umwene wacu. Bro ndagushimira nonge yashimiye ujya muntu Bera, je ndamuzi nka Bera je binazyo nzi. Nonge yashimira n'umuryango ugushikira. Nonge yashimira na Cizo Boya kuba hafi. Ibindi Mungu yuko mbere. Anajua tu mambo yataendeka fresh. God bless you man. Mani bahezagire ma. Je rero novuga uno munsi ndi umuhuza nkuko ndi umuhuza nyene, ariko namye ndi umuhuza wabo kuva kera. Abana abantu nibaza yuko Bado ari we yanzaniye Rambode muri studio wanje. Hama Rambode kugeza nuno mwanya tumaze gukorana byinshi, ndishimira iterambere giye. Rero ndishima cyane kuba muguma ikintu cya mbere kinyohera kandi kizombabaza ni gihe mwogirana miscontacting canke mutakiyaga mutakimenanye fresh. Izombabaza gose kuko wewe wibuke neza nari nkorera muri Mirror Makers kuri Avenue de la Moro, ni wewe nakwakira kandi hari n'igihe byagorana. Anyway, let's celebrate. Reka twinjoye ngo gwagwa nibaruzane turunwe hanyuma ndazi ntabuze n'unda ashobora kuba afise akajambo. Hariho Justin Peace hariya Kristo tugire Kristo kandi so kuba twashitse ngaho no munsi ku rubanza rwa Bado no kuvuga ko je nka jewe Bado ni ikintu kinini kuri jewe. Bado n'umugenzi wanje no muntu umwanya munini tuba turi kumwe
kandi ndanamushimire ku mutima wiwe afise umutima wiwe ufise abantu bake. Bado tumaze gucana mu bintu byinshi gose. Bado azotera imbere gose ko Bado arazi kubana n'abantu, arazi kuganira n'abantu mu buzima bwiwe naho abakenye arazi kuntu avyitwaramwo. Rero kuba turi ngaha nibaza ko uyu munsi anezerwe vraiment, anezerwe n'umunsi wiwe ko umunsi w'amavuko kuba ari umunsi ukomeye rwose. Hama rero urabona amasaha yitereye agize kure. Tuko turafungura twaryohewe ubwo umuvandimwe wacu nagomba guha ijambo nyine cyubahiro directeur wa Radio Black FM isanzwe nayo iri mu idushigikira cyane mu bikorwa byacu byo kumenyekanisha indirimbo tuba twakoze ku maradiyo bazishikiriza abantu bari mu micungararo iri kure na kure mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bamwita Gender Muzikuri Rubambo. Yoshika ngaha nawe akagira icyo tuyagiye gutyo tukabana turyoherwa kuko nubwo twokesha turafise license yo gukesha. Hemwe Yesu ashimwe. Umeze neza. This time urongera na acting nka Rubambo oji nyawe. Hamaroje ku mazina twa Nkunziza Eric. Cereka mbanze nshimire abadukwanije ngaha kuva muri any production. Mutama wanje. Cengira ndagwino message uze kuyimpera mutama hariya Neto. Bado gatoya. Ukura byumva. Umuziki wiwacu uragoye cyane. Ndabizi uragoye kandi namwe bw'indazi ko maze kubona experience idasanzwe mu bintu bije n'umuziki. Nukuri ino message muyimumpere. Bado twakuriye ku gatumba kamwe. Twariganye kuri college aranzi turazinanye. Ibyo bintu byose yikaragana ibyo by'umuziki arimwo nabigemwe je birananira. Nabigemwe birananira mugabo umuziki ndawuzi. Mubwire Neto ati Imana iguhezagire Mungu wacu nitwe tuziho yamuvanye nitwe tuzi nari karamujana. Ibisiga Imana yivange mu vyanya. Muri ino industry wacu kuronka management ikintu coroshe. Nukuri biragoye. Bado arabizi, Bado. Urabizi ndimbo yawe nakunda kera. Arayizi. Nuno munsi ntunze yo isubiramwo. Ndazi impamvu no mubwira akayisubiramwo. Leo je nashaka mu mpera amashi mutamari ya Neto. Mu mpera amashi kandi avuye ku mitima. Tutabeshanye none mwaruka kuja mu anniversaire ryari mugenda muri brochette. Vera. Ante no ava basi. Mwaruka kuja ryari mu anniversaire mujya brochette. Reka tumushimire cyane. Ibisigaye nibaza yuko Bado na wenyene ndafise akantu no mutekera k'impanuro. Bado mwana wa mama. Uribuka ya myaka y'ikabogo. Wowe uri umunyakabogo je n'umunyarubenga. Mugo twarakuranye twatundi mugano twese. Jewe ndagusaba ikintu kimwe Bado. Wamye uri imfura. Nuno munsi ukenyera ubiki imfura. Muri management bishaka kutagira neza uno munsi. Karara ubusa amababwe ati je biranse bakavuga ati niwifata umuntu w'umugabo petete bakagupima gango barabukuyangana kwawe uragenza bukebuke. Aho hanze ari amajambo menshi. Ngo bariko barako exploiter urareba ngo contract kabintu uzusinye uragenda gake. Neto n'umuvye wa kabiri no munsi. No munsi n'umuvye wa kabiri petete ntuhabuze ico wari kuba yimutaza guhura. Mugabe icuri urakimukesha kimwubahire sivyo none. Ibisigaye Bado arabizi. Jewe vraiment abana b'igihugu nibizopfa vyanse ko batera imbere mpari. Nzotuma nibamba mfe. Murakoze.
So ikintu rongera mvuge naganshimire Bado kuvyo tumaze gukorana nubwo bitaragaragara ariko bimaze kugaragara nuko beshi batabizi sivyo no ivyo mutazi ndababwiye nuko ari jewe natanguye indirimbo yiwe yatumye aronka management Indoto Chizo yaciye ankuriramwo rogo sinari bwaronke rogo nari nkiri umunyeshuri sinari vise rogo ako murumva ko narindi umunyeshuri nkaze You was a student ako nari nkaze so ico novuga turi serieux noshimira kwanza Imana yatumye dushika hano n'abantu bose baje hari abonzi nabo ntazi nka Josere yazanye umuntu tutazi So ikintu rero nagomba mvuge noshimira Bado twabanye ku bintu byinshi umunsi wa mbere nanje ndonka management naye nafise management kandi ndi muri bake bafise ama management raba producer no bishimira n'Imana. So umunsi wa mbere ndonka management ntarayironka umunsi wa mbere nimuka ikintu nimbukira ko Bado nari nkenye kweri nari nkenye bishoboka Bado yarampaye matera y'ibihumbi 30 muri 2023 iyo matera hari aho mwoba muyizi imatera ya 30,000 ni kuvuga n'ukuri ico kintu ntikibaho ni matera yari nini kandi narayiryamako na verbe nkayikonjiga fresh izo nakonjize zobivuga so ni kuvuga rero no mushimira Bado kwico yankoreye no mushimira kwico yankoreye umva ndiko ndashimangira umubano twari tubanye twarasangiye byinshi twasangiye ubusa niyo mpamvu bamaze kumbwira ikiciyumviro navuze ati reka ndahabe tuba dufise akazi kenshi ni muri sama aba producer na cyane umaze guseruka ufise ibintu byinshi ukora hari amahera menshi twatwirengagije umwe wese kugira ngo ashike hano mugabo nashaka kumwumvisha yuko ndamushimira cyane yankoreye ico kintu gitoya nico nkunda kwibuka cyane imbere y'ibindi mugabo cyatumye ngeraho ngeze cyatumye nkura ndaja mu buzima urabona umuntu akimanuka twe tuba tuva ruguru biba bigoye kugira ngo wistarting ubuzima rero urumva yarampaye intango sivyo mwoshobora kuntwenga mugabo nta numwe ngaro n'abakirara kuziri musi yayo mahera sindiko ndabatuka so ikindi rero novuga nuko jewe maze kuba umushinga naye sivyo maze kuba umushinga naye ndafise ivyo ngaba ndafise n'ivyo nganza ndumugabo mu vyo nganza rero Bado no muha amafaranga no muha niki umudemo aramufise no muha connection y'umudemo nabonye amufise ariko ikintu nobona no muha kuvyo nama nkorera abandi baririmbye ndamaze kumukorera indirimbo shika kuri 2 ako ndamongeza izindi 2 ikindi nacyo novuga nuko twoshimira Chizo kuba yatureze akadukuza Chizo niwe muvyeyi wacu niwe yatumye nibibiba Chizo yandeze nka Bado tubana na Bado jewe na Bado akenye none ngayambitse ibintu bikaza kanwa n'imivunyo yarigeze kuba akenye ajya ari uko ducoresheje ariko ico gihe Chizo niwe yadutunga akatumenya akaturisha akatwambika akadusohokana akadukonjigisha roverbe n'ibindi byinshi so rero twomushimira tugashimira na management ya Bado yaduhaye kano kanyama urabona umuntu yadukoranije kuva kaneni tware bwamuhe akajambo kubera ko nta jambo yari afise ijambo twari mwimye kuva kera kuko nibyo twakoze ntiyarabitse no kuvuga kumva zuko hariho abacanke bariya baja kure canke biyunguruza mu buryo ubu tofauti twagombe duhe ikiyago nyene uwo twateguriye bino bintu kugira ngo nawe agire icashikirije kiri ku mutima wiwe hanyuma abantu babagaburazi ntiduhaga inzoga canke injya duhaga ijambo icambere ikintu cambere je nabuze kunda bivuga nari umuntu ngira ngo navuga nti jewe kugira uzo ntore kuri surprise bizogorana tivyogorana naguma nikeka ariko kweri agatego mwakoresheje gucisha hariya ahantu burya agatego
muca mugacisha kwa Audrey kajya nta kuntu kari kumpusha mwaranyize murabona ati ubugaba bwa Badobado ko tumuzi ntubwira tushobore kumufatisha reka tubicishe kuko nka Cizo ntiyonshoboye maze kumutega kenshi abandi bose ngaha turamenyeranye so vraiment icyambere ndabashimiye ku kuntu kwanza umwe wese kuri participation yagize muri bino bintu je nibwo bwa mbere mfese anniversaire hakoranye abantu nkabo iyindi minsi kandi niwo munsi wa mbere ngiriwe surprise urumva birangyoheye cyane nkaca ndyoherwa cyane ko ndabikorewe n'umuryango wanje mushasha NE Production jewe Neto ndamwita papa kuko kuva tumaze kumenyana ntaco ndamuburana kimwe bishitse nkamutura ingorane bidahagaze neza arambwira ati nta ngorane ihangane izogenda neza rero ikintu Cizo ndagusabye umwanya gatoya rero cyambere banze nshimire NE Production ku kigoro bagize hama nongere nshimire na Cizo Boy n'umuntu nkuko yabivuze iyo ataba Cizo Boy novuga neza ko mwico gihe atari NE Production itari kumenya kubera ko Cizo Boy yaranyakiriye muri studio indirimbo Indoto nayikorewe kuri gusa ntambara narishe ico gihe kubera ko yari umuntu duteramana nari n'umuparisime ico gihe natonda kwishure naba muri campus Mutanga rero Cizo tumaze guhura ico gihe wanashima Cizo duhura twahuye yari umukozi w'abandi bantu akora muri Zenges ico gihe na jewe nasubiramwe indirimbo z'abandi baririmbyi sanaririmba indirimbo ziwanje me Cizo arumva ko mfise impano ariko ava yuko ndirimba amakava bavyita amakava nari nsanze mfise utundi turimbo nka tubiri nari narakoze muri tumwe Rubambo yavuga yuko azi kuva kera so Cizo rero ndamubwira ndamwereka ivyo maze gukora turatandukana ico gihe aragenda yarantanze kuva muri Zenges nanje ndavayo muri Zenges mu nyuma ndamusanga muri Mirire Makers ndibuka for the first time Cizo twarayaze iki arambwira ati peti yangu tijewe nzogufasha ico nshoboye yaramfashije ndibuka na interview yampujije na Papa Neto ico gihe taxi nari nayiriwe na Cizo atamahera mfise acerambwira ati nakubonye hana papa kandi ndamvuge yuko no mushimira cyane yarafashe umwanya munini yawo kunyiga cyane si umuntu yaciye novuga yuko yaciye agira akavuga ati nzogufasha kuno twaramaranye nk'ikiringo cy'umwaka wose ariko arandaba ndamushimire ko yoba yarakunze comportement ziwanje peut-être na mentalite ziwanje kuko si benshi babikunze harabanyirengagije but uyu munsi biciye mu bikorwa ankorera ndashobora kubona undi muntu wo ku ruhande ambwiye ati ijya ndirimbo sinema waririmbye ubuzima bw'iwanje akampa amafaranga nubwo novuga igitigira avuga ati tora urabe yuko mwe iminsi uburabayeho nico gihe nkaronka amara y'agashati uwo munsi ugasanga ndarose kunuku kabugenza avuga ati ndagucoreye ugende nawe urabico wimaze muri make novuga yuko NE Production yambereye umugisha kandi nsubiramo kandi ari abantu bamabambaza ati none we kontra na NE Production ipanze gute je nababwiye nti je kontra dufitaniye bajya nta kontra dufitaniye ahubwo bajya n'umuryango tahubwo tikubera ko bajya n'umuryango wiwanje sinifuza kuzovamwo tahubwo ndifuza yuko NE Production zokura ikaburundi runtu kubera ko mwamenye kubera NE Production bo ndavuga ati ndashobora gukura nkaronka uburyo ubwo ndifuza yuko naje mu buryo noronka ushobora kuinvestisa hakaba abantu banyogerako kubera NE Production mu myaka nk'itanu canke 10 ikazoba ari company ikomeye umuntu wese ahurumbira kuba yogira iki yojamo so ndabashimiye cyane mwarakoze cyane mwebwe nimwe nubaha cyane kuko mw'uyu mwanya nimwe tuba turi kumwe nubwo haba ari uyu ndadukuriye mugabo ico ngiye mwebwe ndazi mashikanye Imana ibahezagire cyane hama abapampe banje namwe wallahi jewe nka mwebwe simfise
simfise ikintu novuga simfise ikintu novuga so ndavye nka Rambo nkaraba Durikeyi nkaraba aba Baba nkaraba ba Machad wallahi sinoronka ikintu mvuga Rambo yavuze byinshi burya n'uyu Durikeyi tuva hamwe ku gatumba hamwe uyu ari mu bantu nawe batumye jewe mba motive kuririmba cyane kubera ko yarantanguriye cyane uretse ko gusa nawe yacamera nk'uza arafatirwa cyane bivanye n'izindi business ziwe yari yameze nk'ubihagarika mu ngubu yabigarutsemwo kandi ndamuha kuhaje nta nzira idashika ahari shaka ibintu bigenda neza so yo Baba nawe abana wakoze cyane bro uyu mujamani wo munsi wa mbere duhuye gusa ndamuzi kuva ntaratangwa kuririmba aririmba kandi neza no muri legend imuyinga arafitanye indirimbo nabayo ya Jamal arafitaniye na ba Dramati iki ya ndamuzi gusa ntiyarazi ko ndamuzi petete rero MC Machad wewe sinorankira mvuga MC Machad jewe yatanguye kumvuza Machad cekwe nta n'igihumbi ariko urankanda guha ndavyibuka Machad vraiment ku izina rya Badobado Machad oya ndamuvuga kubera ko Machad isahantu hose aja kuba uyu munsi yaje ngaha reka ndamuha amashurwe yiwe akiri muzima sinze ngira ibindi bintu mu nyuma ngo akiri muzima kutabivuga shobora kugutangurira nshobora kumutangurira Imana ikampamagara azomvuga uko nari meze niyamvuga ko ntari meze azo ari mwaracumura reka je ndamuvuga akiri hano tukiri kumwe Machad warakoze cyane muri step ngeze ko uyu munsi je sinkiri Badobado umwe wo muri 2020 nawe urabizi ndafise andi hano nageze thank you so much kandi nizera ko n'imbere bizogenda neza mugani wabari hano twinziza amamiliyoni asomba y'uyu munsi Imana iguhezagira ama abasigaye vraiment mwanyoheye cyane jewe nabaye umuntu w'umugabo burya hajya utwosozi dukeya twakorotse gusa kubera hamwe aracamwe amazi navyo mwabonye urumva narifise igishika basi numva nyene ko nkozweko imagine ni ikintu cya mbere ubwa mbere nibwo bwa mbere je mfise anniversaire iyindi minsi namambwira nkabakizo ati nafise 10000 tuje kunywa ikiyeri hajya kukadirisha mugabo sinari bwaje keke vraiment je ngo ndagitse oya gusa thank you so much mwese muheza gigwe kandi mwakoze kuza nanje ndabasezerana imwe wese azogira ukuntu ankeneye nukuvuga umuntu azogira ikintu ankeneye ko nka service ndagishoboye nukuri ko Imana nzitanga murakoze cyane hama turyoherwe murakoze sawa